twazagira gufisa imodoka nka zitandatu ndagenda nka standard ni imigaje ndavayo ndakira Steny promoter urakora ikiganiro neza kandi urabigira neza no kuri narakurikanye ikiganiro mwakonye na BEL CHRIS shagenze neza cyane ugatwa ikirundi cyane ngo gusubira n'abarundi komeye yakoze amakosa muko murundi yakora agakosa gatuye mu Congereza avuge kandi bivuga fresh agakosa gatoye ngo yara mu kosa ngo yo ngwani y'abarundi dufise aba story susuba director wanje yavuye USA yayikoze bien sana much respect hama kandi yavuye USA mu director yego uzobaze malova nk'isi ufata taxi malova udonda kubita saxi yakanyaruka ndaguha umudodo tebuka witeye mu poto zikipo simbira ko nkicara muri po nta kandi cyane je numviriza aho kantu gashize ako kantu ndakumvise gusa cyashaka nkahagarika indirimbo zikipo simbira ko nkicara muri po Ega sopo baba ex badakubita ijipo yasiyaza navyumva ninde yo nyishura azishi mpaka sasa kumva zazindi nta bundi buhinga hiti nyine ukumva ko ari virus hamwe n'umwana wose umva arikaragira mezi za nige bari kwarakora bu congrats ni bon zafise aho ziko ziragira kandi bon mugabo ahantu batarageza twese ahantu tutarageza tuvyemeranye wese ni mumfashe rero gazogera jege nzoba mayibo nzovuga ati ndagora ni mumfashe mwese none ko waje nashobora kwansho ku mahera ya Alvin Smith akayatora akagenda nashobora kwansho ku mahera ya Drama akayatora akagenda diwa akayatora akagenda cyangwa bakatona yari munsi yewe sho ndamusanga niko ndamucira mu miliyoni 2 miliyoni 3 iki batusanga baratinya ubwo kugereka niko basanzwe banzi baratinya ikiriku n'aba brothers bakora bien kandi aho nyene uvuze kuri WJ na Kiriko ngo indirimbo inzoga ni baby n'indirimbo ugerageje kubyumva ngo birafitanye isano imbere cyane hama kina cyo navuga yuko baragiye mu Rwanda bagenda bafashe bagira desabone ku barindi bose ngaho cyane gose bacha bagenda mu Rwanda bagiye mu Rwanda basigaza umuntu umwe Chris Melody acabona ko mengene bishimiye bamwishimiye barakora indirimbo irasohoka kandi bo maze nimaze gusohoka ariyo copy indirimbo yawe copy indirimbo yanje feedback warayibonye ndayibonye hasi cyane girano nta niyo ndumva kuvanza ngaho none kuva waje nk'uko bayumva indirimbo trend nk'uko bayumva ntabwo iri trend bavyumva kandi kinacho navuga misi yo kuvuga ngo iki ni Chris Melody ngo ntarayipost ese ndakoresheje ijambo ndakazi je ndarenze je kubwanje ndarenze je ndenze bose kibirengeye je kwisi nije kibirengeye abarundi ni bibirengeye abaririmbyi nije ndi imana yabo ndakeye none bako abari What's up, my people, boy, BEL CHRIS Fest Rap, Sigo FPLS, FZF, Jitin Boy, Fest Dandem, Fest Gang, aka Umurinzi wa mbere mbaye amafaranga menshi. Fest Dandem. Wa mbere kuri bo. Uko wari ubishaka indirimbo aho washaka tishika ubona yarashitse mu minsi maziri ku rubuga rwa YouTube cyangwa mu mbuga zigiye zitandukanye canke bado hoba habuze ko ibwira ishobora gushikaho wenyine nk'umuririnzi BEL CHRIS woba wifuza ko bishobora gushika. Ugenda mvuga yuko song benshi barayikonze ama challenge mwayabonye aba story susuba sindo wale wa Fest Gang Fest Gang so navuga yuko bako barayikunze muri rusange indirimbo meze fresh quality nziza aba producer expect much respect yakoze bien Izai from USA mo director wanje yavuye USA yayikoze bien sana much respect hama kandi yavuye USA mu director yego uzobaze abantu muri Top TV bari baje kugira muri shooting uzobaze ego no ntibamubonye ahubwo basanze atari hari yagiye muri famille mugaba niwe ufite gutwa tumurindi yashiki yarahari no kuri Imana yavuye hanze USA yo navuga yuko jewe ubu ndiko ndirinda kuvuga amajambo menshi cyane y'ivyo yicondi ahubwo nkora ibikorwa n'agafaranga usigaye wambarira ubu ntikikavuga sinzi impamvu nibikorwa gusa ahubwo ndashaka ibikorwa tu mbonye ncubona ati
fresh ibikorwa nivyo please blend iduga please hari ibintu bimwe ushobora kuvuga ati ndavyikawushe umuntu afise no kuvyibwira nimba hari ako je nta mu millionaire twazi umuriro n'umuntu afise umuriro nimwe kuduga cyane gose ne first salon ni murangara first salon ni murangara niba yonyine yarenze umuriro uyafise mu mufuko su uyafise mu bintu no umumillionaire n'umuntu ashobora kuba afise amafaranga swate mu kintu cyangwa mu bintu kubera naho yo afise mu kintu afise kuca kidandaza ubonye nakagira kandi nimba ivyo biri mu bintu muzi konte yanje ifise kuko ntushobora ibintu biri mu miliyoni nka ndenga 10 udafise nawe rwawe oya none nk'ubu wovuga ati aragufasha miliyoni 2 cyangwa miliyoni umwe ngaha nyene TikTok ushobora kuyaronka kwanza nashobora kuba ntaya mfise kwanza abayafise mwese ni mumfashe yahindutse ni mumfashe wale wese ni mumfashe je gazogera je genzo nzoba mayibo nzovuga ati je tagora ni mumfashe mwese none mwaza sifise amahera ubwo mbwari ko ngowe basi mayibo bamumfashe ngarize mwogiye kuko abarundi kurenze abarundi bakunda umuntu yicisha hayi umva yicisha bugufi cyane n'ikintu naho cyo bari cyo ntukivuge Ho Fabio bavuga ati je n'umurapera kaze mu Burundi menga sivyo je mvuga ati ndazi kurapa umenga nikosa mvuze ni first rapper mvuze ntawo do compete umenga nikosa mvuze nambara neza ndakaze je none bibatwaye je nije muri ibyo biganiro byinshi kandi ngezo guhindura style none ndiko ndiyembera mu biki ese ibyo no sukuri je rero ubu je nzovuga ati bana je ni mu je ngezo kuri deogre mvuga ati bana ni mumfashe je erega abarundi benshi n'abasenzi bavuga ati hako ukwishira hejuru urabona gemejambo ya Bibiliya ati hako ukishira hejuru washigwa n'abantu ira nivyo baba bifuza kuri Beri wana kibazo ni bamfashe imikashi basange inbox n'abahiri imikashi yanje ya BEL CHRIS kuva ku ndirimbo washoboye kuririmbana na Akes Dan wise Merina hit yarabonetse kujya ndirimbo mugabo ugerageje kuraba ku ndirimbo zigenda zikwirikira ukugenda niko ubona ko indirimbo zitera zimanuka ku ma viewers wowe baza kuvyo babiva kuko ivyo babiterwa n'iki bona vuga yuko haje indirimbo mukoze muri babiri ibifise promotion ku bantu babiri posta n'abantu babiri mugi indirimbo y'umuntu umwe iposto n'umuntu umwe so urumva ni nguvu zibiri ziba zihuriye hamwe nguvu z'abantu babiri ziba zihuriye hamwe ikintu cyambere cya kabiri naco navuga yuko sometimes umuntu agenda arakura kandi agenda arabenya strategy y'umuziki cyane nk'inguvu nakoresheje kuri Merina season nakoresheje kuzindi ndirimbo zikurikira inguvu wakoresheje kuri Merina season nguvu wakoresheje muri promotion haruzikino ukuntu uyu ndirimbo ushaka kwirikira no ni kwa kuntu nyene tuvuga ati hage na rondera iki ubu naho ndafise gukora uku hama komsa nimba nzoba nshaka gukora inguvu zisumba kuri Merina ndafise ko nzo kwipanga kuva ngagushika you know that's why navuga yuko je nashaka kwiza zya viewers nizisumba ziyanzo zikwiza mugabo yambere nambere n'abarundi banshirikira mugasheze kusha muri strategy zanje naho noshaka 1 million no ikwiza umunsi umwe cyangwa kwisayo za strategy z'abanyakanyosha bakunda kubavuga abanyakanyosha bamaze kwiza 1 million ni bangahe si bose hari n'abandi bantu batamukanyosha bazikwiza mugabo kiongozi bakunda kuzivuga ko za strategy namwe yarazibigishije je nta nakimwe nazi bro gusa nabireka ndabizi to kandi ndashaka kwigira zimza aho ngati bro none nyereka ukuntu nyene nshobora kuronka ama views menshi kumbe wendo mesha mimi je ndazi byinshi bro ndazi byinshi gusa je nicisha bugufi je views je target cyanje nuko ndimishika mu bantu nta kintu that's why ndimi so tinagira ama challenge nka post nkagira iki kuko je ndazi nta matazi ndirimbo kandi umuntu aroja muri show genzo bandimwo igende muri kizisha abantu izica abantu bazobona gukomeza biya ndirimbo bazone nguvuzi ya ndirimbo then ubu uko bimeze ubu nta mahiti yacana kibaho cyane ubu habaho bahita gute kamana ni hit ya nyene zongurika shika cyane ngo gwisaza abantu mugabo abantu bakaba bayizi kujya muri concert bakwitabira mu kumva kwitavuganye cyane brother hit hahezige kinini ata hit baho je na bapete go bari kwagiragira si madame na ma hit song si sana ariko man kera ibisusu ni hit song bro eko ni bon sina byanse mbwa kera aro zindi hit wumva zimwe zabacanco wa miss no sio no tuba zabima matwi basikia zire zabima matwi ukumva inkuru y'ukuri inkuru y'ukuri ukumva ndirimbo ya Lolilo iraho za kera zaba Lolilo zaba Fizo zaba Kidumu navyumva ninde yo nyishura azishi mpaka sasa ukumva za zindi nta bundi buhinga
hit nyine ukumva ko ari virus hamwe n'umwana wose umva ariko aragira maze za nige bari barakora bo congrats ni bon zafise aho ziko ziragira kandi bon mugabo ahantu batarageza twese ahantu tutarageza tuvyemeranye abatipe bakera bafise ukuntu bakora hit nyine gafata no mu mizi hamwe ndimi tebeka gushisha aho nyene none woba wibaza kari icyahe kintu kibituma umuziki wa kino gihe udashobora kumera nk'uwa kera ugafatisha nyene n'umuvyeyi kumva kari karayiririmba muga muri kino gihe ugasanga nimba ndayumvise ndayivugije rimwe kabiri tayari wowe baza ko umwanya hiti zubu zirapepuka that's why uri muri bitawe ukora cyane bakora cyane yabari byo amaze kubibona kubikora kumenya iyo strategy barakora cyane bakora ndimo nyinshi zigiye zitandukanye kugira utakunzijya akundijya kandi mutashobora nka urashobora kutayikunze mugaso yinduka cyikunda ariko wewe nturi muri iyo ntuze nturi muri okay jewe na cyane muri kategori ko narikonda branding first salon gang sivyo cyampa umwanya munini bintwara n'uburyo bwinshi nayo maze simwa ntayikonda solide ariko ibikorwa byariho n'umu dafite indirimbo z'ama audio na video ziri muri stock that's why umwanya n'umwanya ndashobora kuri muga muri ino minsi twizere neza ko muri 2023 kuva kuri ugiye kubona change nurukurikirana back to back kuko je nakibazo nakimwe cyo mbuza gukora ya BEL CHRIS ni umuntu tuzi ko afite indirimbo zirenga kuri 10 mugabo ntidukunda kumubona cyane atumirwa mu mashow mu gihe tuzi abandi baririmbyi usanga bafite indirimbo 3 4 2 usanga umwanya ku mwanya mu mashow yino nini BEL CHRIS byo bitumwa niki nduriza ku mahera Mwuriza ku mahera waje ndashobora kwa show ku mahera ya Alvin Smith akayatora kagenda ndashobora kwa mahera ya Drama akayatora kagenda Diwa akayatora kagenda cyangwa bakatona yari munsi umwese arafise uko akora sivyo urumva barakurondera ntimuhuriza igiciro cy'amafaranga nicyo mudahuriza ndakubwije ukuri nduriza ku mahera jewe mfise brand yanje bro mfise uko abantu banzi bisigura iki je nagenda muri show nka BEL CHRIS mfise uko ngenda nambaye nka BEL CHRIS je mfise ukuntu yambara bakantwenga ubundi muririmbye byambaye batomutwenga mfise brand yanje bro mfise ukuntu banzi bavyumva mfise ukuntu yambara je bambonye bacha bantwenga ndafise déplacement ugiyemo bacha bantwenga muririmbye yambara amafaranga menshi ari imodoka jemo aje muri wish gatisi viti aje muri taxi ya Gasije kitu ariko abandi baririmbye bagati fresh muririmbye ku moto agina karagiye fresh ukakinga fresh mugaje bacha bantwenga man cyane ibintu genda bigize bantwenga muga ugasanga n'umuririmbyi yitwa ko muri genda badashaka kumutwenga bivanye ni brand yanje man of course that's why jewe ndamusanga niko ndamucira mu miliyoni 2 miliyoni 3 iki batusanga baratinya ubwo kugereka nuko basanzwe banzi baratinya ntibana kwegera kubera bon bagereka mugabo nigaki benshi bamvise ibiciro bacha batinya avyo abandi nabo banka no kumbaza kuri abaza ati bambye mu tibe twoshoborana akanoti nigaki sino je bashaka kugenda mu concert nkuko bimeze bavuga yuko no genda ariko harabo tuko twatahura navuga ati agaciro ku muntu naka soni murabana amakova y'ibitaramo bigiye bitandukanye nibaza yuko ino semaine turiko dutangura ego dutangura mugiye kubona ibiteramo ngiye kubandanya njamo abamaze gutangura imbere yuko no mwakurahira mugiye kubona vale yanje cyo navuga ati rero ushaka kubona indirimbo ataho yashitse mugabo hari abandi babona feedback yayo sivyo naho nyene bayashitse so indirimbo mugabo je mind zanje nkora nka Diamond ego Diamond akora gute je se nkora ngana Diamond ahubwo sansanzwe dukora kumwe mufise mind zimwe of course sizimwe je ni jewe Diamond mugabo hari ibintu bimwe duhuriye ego Diamond arakora indirimbo akavishike kure mugahishitse ntiyamuza gusohora iyindi ngo ijyango yageze aha ashaka gusohora indirimbo nyuma y'indwi zindi agasohora cyangwa hari n'amezi 3 adasohoye nta ngo kwezi ngo ukamenga ni no nafanya we kwanza uriyamira kuri brand yawe Diamond no muntu naho yoza akabara koko gusa ntaririmbe bashaka kumindura na minivo bro na minivo je na hano genda ajya kuri show sindirimbe tubakabona muri njambe yambara amafaranga menshi ngaho bacha bapaya uko ni benshi bafuza kombona kenshi bambwira nti BEL CHRIS twifuza kubonana nawe twokora iki turafise amafaranga yawe dushaka foto hajya nashite kibintu nashite ko first shoot agomba kwifotozanya nawe photo shoot ndabibona nashatse cishe ko first shoot with BEL CHRIS ushaka kwifotozanya nanje amafaranga utanga mugacha murati abantu 500 ifumoja dai mu mirongo nka 50000 100,000 cyo abantu batayaro ndabona ati
bo yaronka mugabo kuniga abantu hari nk'umufana usanga gukunda ava mugasanga amafaranga ayatanze mingura mwiciye gahunda ziwe zose z'ubuzima uragize iko usanga sibyo ndabikuraho c'est-à-dire photoshoot turi kubitanguza bazoza bifotoze uzokene ko twifotoza yanze tuzomye ko tubivugana ndafise no kubigira kuri gusa kwa bazo muri genge yanje kise time nziza ngenda fresh endo hivyo ya abantu benshi bariko baravuga amajambo menshi kwige ndirimbo yawe uheruka gusohora gushira hanze ya o mu bintu bigiye bitandukanye kuna usupa fulani kuna binini uwo jamaa atafungwa uwo jamaa bitaendeka hivi na hivi ubyo bintu ushobora kubivuga ku iki ubutumwa washotse gutanga muri ndirimbo kugira abo bantu bidoga cyane bavuga amajambo agiye atandukanye bashobora gutahukirwa neza niki ikintu ushobora kubivuga kugira ushobore kubatomoeza neza na neza ati ndirimbo nayisohoye kugira habiki bigenda ukuntu ubutumwa nashatse gushikiriza nubu kugira bahagarika imyidogo yabo mu Burundi navuga yuko tutahure yuko message yose ifise chisiguro cyane gose tuvuze message ni iki n'ubutumwa ubutumwa ni iki nimba vuga ati Stan uri offer Stan ni offer ndimo haje Stan ni offer sigura impamvu uri offer Stan afise miliyoni 10 mugabo amarindwi adafunguye azopfa n'inzara n'amahera yasige ahakubitirege nasiguye impamvu je kubwanje mara kuri offer hama barundi bakabibona bisiguye iki n'ubutumwa ego ushobora kubona kumenya natokanye muga nasiguye impamvu bisiguye iki oniki oni gusisimuka gukanguka gusimuka means gusimuka umuntu ashaka guca inyuma akutigariza musika icyo kito rero ni ibintu abantu batari agenda kunda sije zanje nisangije n'abantu batari bwayikorereko nuvuga yuko nashatse gutanga ubutumwa yuko umuntu ashaka gusimuka ugasimura girlfriend wawe nawe girlfriend wawe agasimura boyfriend wiwe sivyo rero bisigura iki muri nani muri yambuga malova nisi ufata taxi malova rudonda kubita saxi yakanyaruka ndaguha umudodo tebuka witeye umupoto tuzijipo sindira ko nkwicara muri po nta kandi cyane je numviriza abo kantu gashize ako kantu ndakumvise gusa cyangwa nkahagarika indirimbo tuzijipo sindira ko nkwicara muri po Ega sopo baba ex badakubita ijipo gracias nazo navuga yuko nashatse kumbwira nimba je ndo mustar girlfriend yanjye ndambwira ati ndagukumbuye fata taxi sinavuga gufata bus fata taxi canke nyine umuhaka akarengerova sawa icafata cyose mugabo ntafate bus sibyo hamaze ndamuha umudodo muri love guha umunyengo umuntu kumufata fresh nimba ari mu kareho nimba kari kinacho womenya ijya yasohotse mu bihe byayo ubu turi mu gihe cy'imbeho urabona hanze hari inani izuba ryo kwica umuntu winjira indani bece kwica ni wowe kikwica ndakeye bibaza nk'abantu bari mu za Kigobe bari mu makatakazi kaje bari mu nzu naho hariho hose bari mu mazu ari strong agema akoma atende ari mazu akoma kumira byumva nabona naho ko hari imbeho kandi ari kumura kandi ari ahantu hari visibility so rero navuga yuko genda imijanye n'igihe nindi mishobora gufasha mu mbeho wamubwira ati fata taxi ingo ndaguha kandi nahuje uje witeye mu podo kuko ntuzabo turi kumwe ushike wakamwe maramazi ndagenda mico ciki yagikuye ndagenda mi BEL CHRIS hari ikiganiro nakwirikiranye kuri yari live washoboye gukorana na Semavumba aho bavuga ati Bantu Boy nitegure ya seminari hariho seminari yigeze gukora y'abaririnzi aho bahurira hamwe bagashobora kuganira ibintu byinshi n'uvuga ko igisabo cyawe cyashoboye kumvirwa Bantu Boy seminari yashoboye kwitegura Roseze umenga nyimba ntihenze seminari y'abaririnzi yateguwe wowe nka BEL CHRIS ni kihe kintu wategekanije ugiye gusangiza n'abandi baririnzi b'abarundi na cyane muri entertainment yacu kugira barabe ikindi kintu boshobora guhindura haba mu buzima babayemo na cyane iminsi yose kwa mabarira turarenze tusaidiye tufanye nini muri seminari abaririnzi bitege ko BEL CHRIS agiye kubasangiza ikihe kintu eske bizobera he mu kigo okay Roseze bon je n'avais rien sur Roseze gusa nabonye publications na baye nk'ibintu muri yandikisha oya from gusiro kwa je ndashaka kuzoja kugira ico ndabivuze urabona byinshi nzobivugirayo ariko kamvuge bikeye kawaida festival ntamwe nyene gusa sometime je ndo kugira abantu brother jewe muri entertainment sinko ndashaka kwishima me ndafise mind zanjye aho zigera kandi je ndafise ku branding umuntu akaba umustar all no dot ngo basha ndabufise ego
akaba umustar uri umustar uri umusuperstar uri mu underground uri mu upcoming muri izo ntuze muri izo category zine uri muri iyo category star abo tumaze ate umustar ni iki umustar n'umuntu azwi n'umuntu azwi ego naho udandaza ivyema umustar n'umuntu azwi muganga ashaka kubwira nk'umuntu afise hit song ya hatari wanashima mbona abona kumenga hit song ya mbere mwana gwati umustar kubera akarorero akarorero umuntu afise hit song akarorero umuntu afise hit song atazwi barahari basinda kwa akarorero ana nk'aba peti baririmbye yo Rwiwe and the Chris bagya Star mugabo afise indirimbo ni star indirimbo ni star mugabo star ati gute bagya ntantu twojana ngo bicare je sinicara ntibahari ahubwo jana aho twojana je nkicara bo ntibicare we love music now bagya afazari ko bamaze kora amavideo tani mangi je cyangwa ngo gusana iki umustar buri kubiri hariyo kuba wowe ubwawe bakuzi ko ataho bakakumenya wewe Stan ninde ameze gute afise nko hehe ari hagute tayiwe gute hamwe nakibonye gusa naka twende ararenganya no kwatsa urahataho cyo kintu ugasanga nta n'ikintu nakimukora bakuzi hatambwe n'umustar haundi mafisi haundi mafisi indirimbo kuko tambwa abantu bamaze kumetiza ibintu by'amafoto arenganye mu mumenya sivyo muga haundi bamaze kora n'aba hits hatatu atamuntu yopfa kumumenya arenganye uwo mutani kofi muga kamuzika kita tu anasema umurinde wa mbere abana benshi take mifoto sivyo rabisigura iki ubutaye bwa mbere ni wewe ubwawe ninde akuzi uzwi nabangahe ugiye uhabwa agaciro gute ntajya ugiye mu manza ubona bose babyuko mugabo boshobora kuvuza indirimbo yawe mu rubanza twicaranye baguma barabajeyo kandi indirimbo yawe ikavuga yiwa kindi mindo star mugabo indirimbo yawe yabaye star mugabo wowe ntiwaba star bari sigura iki uramenya ukuntu we branding how when yourself hamugacyo branding indirimbo wabyawe batavye kintu rero kinavuga ikintu gisigaye cyane mu bikorwa niko ndavuga seriously mu bikorwa no hasigaye ko nshiyamo inguvu mu ndirimbo swati mbari ko labonzo kwa canke ikintu nje nzomenya surprise niko nzobikora hamwe indirimbo z'Ebana zibavuga amahiti zikubita kuva kwa mbere kwiza kwa mu koza bingana n'izina fisi mugabo n'ubu ndemeza yuko nta muntu n'umwe azi BEL CHRIS atamenya indirimbo za BEL CHRIS uteza kuzimenya kandi uzi BEL CHRIS azi urundi bofe no hanze baramuzi gari hizo batazi nka ziriya za kera mugabo nk'izi Merina barampira Salima iki ndafise ndi munashaka kuririmba kuri stage anakajyogo kandi mimi kingani mzuka ama beat fresh nkabaha tumaza ati hahaye wambariya ngahe yo kumiza ni hatari kandi ndicingo cyasha afise ubu mwese ndabarenze mwese ndabarenze undi musa jewe hari ibintu byinshi nkihutira bivanye no kumvuga ati step by step etape par etape kugira ntusanga usinde etape ushobora gusimba etape ugasanga ukazosangura ikeneye by'abasimbi bije kandi gusigurira Double J na Kiriku na ba brothers bakora bien kandi aho nyene uvuze kuri Double J na Kiriku ngo ndirimbo inzoga ni baby n'indirimbo ugerageje kuvyumva ngo birafitanye isa oni yatangwe gusohoka ide ngo nizimwe bagifanya copy bakuye hari ya nyene ide nizimwe nyene kubera ko bavuze ibintu baby nibiki mugabo ni bisanzwe sasa usani mpo asasi kweli ni bisanzwe tu nibaje copy ni bisanzwe gusa gikuru ni one love je gikuru iyo ndayiswa je wanje mu nyuma bari kora mimi mekura copy ariko yi wanje yasohotse imbere yabo ivyo ni ibintu nova ko je naye byihoreye mwako utangwa kubivuga mugabo arabibona barabibona nova ko ngiye kubivuga ko abarundi babimenye mugabo sinashimye kubishira imbere cyane hama kena cyo novuga navuga yuko baragiye mu Rwanda bagenda bafashe bagira desabone ku barindi bose ngaha cyane gose bagenda mu Rwanda bagiye mu Rwanda basigaza umuntu umwe Chris Melody acabona kumenya no bishimiye bamwishimiye barakora indirimbo irasohoka kandi bo maze nimaze gusohoka ariyo copy indirimbo yawe copy indirimbo yanje feedback warayibonye ndayibonye hasi cyane ngira no nta niyo ndumva kuva ngaha none kuva waje nk'uko bayumva indi trend nk'uko bayumva ntabwo iri trend bavyumva kandi kinacho bavuga misi yo kuvuga ngo iki ni iki Chris Melody ngo ntarayipost bisigura iki wasimvye etape niyo mpamvu jana ntasimbaye ma etape ngo nshaka kuzimbuka ngo kunguvu umuzanga wa followers ngo miliyoni y'aba views kwenye stenanje kubesha na kuvuga kuri kina no shaka 1 million
ya followers mu byo kunda kuko na strategy nimwe bya page bacamo je ntazi nta nimwe gusa je mbashaka true views kandi je abantu batabonye ko naruhiye cyane ngo napambanye no wagatizira ni inzukuri no BEL CHRIS nyawe Emery Saniman aha barinje bakora R&B bakora hit song arimwo kandi muri bake ba muri 10 ba mbere kandi akora yishakiye muga Emery Saniman kandi Emery Saniman bavuga je numva ko afite amahiti menshi bro ndibo izo nkatari hit muga genda kuri Facebook umukura he umurongo genda YouTube uraba ahantu hose ibiganiro umukura he genda indirimbo yiwe iri trend ifise views nyinshi usanga ifise 20k ifise zinga sindibuka izigeze ko gusa ndibaza mu majana yarahashitse okay none ocungira gute kwa indirimbo zimwe zirajya 1 million wasanga umuntu ayizi indirimbo ya Chris MB ndayizi namba ari ngo umbaze ijya indirimbo ya Chris MB 1 million ndayibona siraryoshe sirameze neza kimwe na views nyinshi n'ikindi avyumva rero sigura iki ushaka kumbwira umuntu afite ama hits akaba atakwizana 1 million cyane na 500k ucumbira ngo wakwije 1 million utagira haya nisho mbashatse kwerekana je kwiza 1 million n'ibintu bisanzwe but sivyo shira imbere cyane shira imbere gikorwa gishike mu bantu uko je ndimanje yumvise everywhere cyangwa bakayimenya itakwije 1 million ntacyo bintwaye gikunuka indi bashitse mu bantu n'abandi barinje bavyumva aha n'icyo ndabigize ndabibona n'abandi barinje bavyumva abanyarwanda bariko baratwataka cyane mu kubona neza yuko bahabwa agaciro kurusha abaririmbyi b'abarundi cyane cyane kuzanwa mu biteramo bya hano mu gihugu bahabwa amafaranga akwiye ngo abaririmbyi b'abarundi bagahabwa intica ntikize w'icyo kintu ushobora kukivuga ko iki nubwo ari butumwa ushobora guha bajya abantu baba bategura ibiteramo novuga yuko abategura ibiteramo wowe ugerageje kuraba umuziki w'u Rwanda n'umuziki w'u Burundi cyangwa abaririmbyi b'abanyarwanda n'abaririmbyi b'abarundi n'abahubona ko bafite power ikomeye cyane abarundi bafite inguvu bazi kuririmba cyane turakaze twe turarenze noneho ese ndakoresheje ijya mu ndakaze je ndarenze je kubwanje ndarenze je ndenze bose kibirengeye je kwisi je kibirengeye abarundi ni bibirengeye abaririmbyi nije ndi imana yabo ndakeye none bwa ko abaririmbyi b'abarundi barakaze cyane barabizi bararenze ni fresh ko ikibazo kihari ntiduha kundi byacu ntiduha agaciro ibyacu ari bya bindi haba ikintu ku murundi tugaca tumukiritika haba ikintu ku murundi tugaca tumuponda ariko ugasanga twari kumubwira bukebwe cyangwa ugasanga icyo kintu cyari cyo muga ku munyamahanga tumusiga amavuta ibyo bizo ukazabana nk'umuzungu ariko aravuga Steny promoter urakora ikiganiro neza kandi urabikira neza no kuri narakurikanye ikiganiro mwakonye na BEL CHRIS cyagenze neza cyane ugatwa ikirundi cyane ngo gusubira n'abarundi kombe yakoze amakosa mugo murundi yakora agakosa gatoya mu Congereza avuge kandi bivuga fresh agakosa gatoya ngo yarabyo kosa ngo yo ngwani y'abarundi dufise Oko ategura ibitamo ubona ko uzanye muri ivyo mu mahanga ari mu underground ukamutisha abatariho ngaha ari ivyo byo akivuga batacho kintu umbi ndakeye kujya muri ndeje no kuri je ntari indirimbo yiwe nimwe je nanje noko sivyo ugasanga badaboje babagize utuntu tw'udu babashyize munsi bande n'abandi babagize utuntu dramati rakiri babagize utuntu tw'utu rise boy ninga babagize utubeba nawe bakamushira hejuru je abantu nzi indirimbo babagize utubeba dutoye muga abantu umuntu ntazi indirimbo bamugize igihe je narigeze na kivumbi niho ndyumva byumva bwa mbere nanje ndagyumvira kuki wawe ego BEL CHRIS twashoboye kuganira byinshi twavuze ku mpande zigiye zitandukanye twaciye hirya no hino ariko turifuza kumenya umwaka turawurangije kandi umwaka uheze tuba dutanguye ubundi so n'ikihe kintu wari waplanifiye gushika ko muri uno mwaka wa 2020 uriko urategura ubona utashoboye gushika ko ugitegekanya mu mwaka wa 2022 twazagira gufisa imodoka nka zitandatu ndagenda ni imigaje ndavayo ndakenda BEL CHRIS tugushimire cyane thank you sana bro